Atafasha dukure nyarenga ngibyo riko reba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bezuka n'ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Nta kunyurashe akajumbu karyoshe kukushira mu munyu. Asha. Reka. Nibijumbu vyiza cyane. Nukuvuga nkibi inye byo bifise ama vitamine kandi tuba dukenera cyane. Tubitegezwa kubifungura kugira ngo tugire n'amagara meza. Nguba abakozi banje bari mu ndimiro ntibirirwa baza kurondera ivyo kurya bafungura. Ugiharuye ukakihekenya kimeze nk'umwumbati kandi kikagira ibintu cyongera mu mubiri. Umuntu akiriye nta nzara yumva amerewe neza. Umunyamabanga nahigayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ati hejuru yo kuronsa imfungurwa zikwiye abene gihugu ubushikiranganje buriko bukora uko bushoboye kose kugira ngo haboneke ibiterwa bishasha vyongererejwemwo ivyunyunyu. Leta Burundi yari ihangiro kugwiza umwimbo muri rusange kugira ngo abene gihugu baronke ivyo bafungura ariko kandi ubushakashatsi buriko burakora kugira ngo hashobore kuboneka ibiterwa byongererejwe ivyunyunyu kugira ngo abene gihugu hejuru yo kuronka ivyo bafungura bongere bafungure ibifungurwa bingiriye akamaro ku magara yabo. Ni muri iyo ntumbero izabu iriko irakora kugira ngo haboneke ivyo biterwa bishasha byongererejwe ivyunyunyu hano vuga nk'ikijumbo ico bakunze kuvuga ikijumbo karoti ariko kandi hariho n'ibindi biterwa nk'ibiharage ivyo navyo nyene byongereje ivyunyunyu. Hejuru ubwo bushakashatsi bubandanya turiko turagerageza kugira ngo mu misi ya vuba abene gihugu ari amakomine bamenye ivyo biterwa byongerejwe ivyunyunyu nibihe mbega akamaro kavyo nakahe ivyo tugiye kubikora kugira ngo abene gihugu bose hari amakomine babimenye. Hanyuma ikindi nuko duca dukorana n'abadufashanya bariko barafasha Burundi kugira dutere imbere kugira ngo ivyo biterwa bishasha bishikire bajya bene gihugu ubwa mbere babimenye hama kandi byongere bashikire babirime bamaze kubirima bavyimbure hama kandi babifungure ivyo bizoca bituma bene gihugu bacu bagira amagara meza. Ikijumu karoti bamwe bita buryohe abandi mayayi bivanye n'intara kimeze gute? Ikijumbu karoti inyuma gisa n'ibijumbu ivyo byose ariko ugihanyuye ugikase imbere gisa ni karoti kugikaroti imeze. Rero uko gisa cyane ni karoti niko n'ivyunyunyu vyayo byose bijya bita ama vitamine A biba ari byinshi. Uko kigira bijya bara ry'ikarote byinshi niko nabijya byunyunyu biba ari byinshi. None ubwoko bw'ibijumbu bumaze kugeragezwa mu kigo c'ubushakashatsi izabu nubuhe? Twateye ubwoko bw'ibijumbu 48 muri bwo harimo ubwoko 9 bw'ibijumbu bita karoti hakaba n'ubwoko 4 bw'ibijumbu witwa mauve hakaba n'ubwoko 35 rero twakuye hirya no hino kugira ngo budufashe kugira ngo twimishe ivyo bijumbu. Uwabonye ikijumbu ku isahani ntiyomenya iyo kiva atavyiboneye bisaba ubuhinga. Rero mu kubikora ku mugoroba turaza tugapfundika ishugwe. Nk'iri shugwe mubona ngaha ni ishugwe ku mugoroba rizoba rigeze ko dupfundika. Mu kuripfundika rero dukora gutya icyo tuba tugomba no kugira ngo ejo mu gitondo hazogere ishugwe ryacu ryakuze hama
inzuki canke utundi tuntu canke umuyaga ntibize ngo bifate ya polene tuba dukeneye ngaha anye ice iguruka. Rero mu gupfundika naho nyene ntidupfa uko dukoze, turabanza tugatora ibijumbu, karoti n'ibindi bijumbu bisanzwe vyera indani. Nka twamaze gupfundika gutya, mu gitondo ca tuza dusanga ishugwe ringana gutya, ryabaye rinini ryavyimbye. Tuca dufata rero kino kijumbu nk'akarorero ni kijumbu cera indani, ikijumbu bazi ku izina rya mugande canke mutsindanzara bivanye naho tuba dushitse. Rero tuca dushika mu gitondo tugapfundura ngaha gutya, haba hariyo polene. Tumaze gupfundura tuca tugenda tugasoroma ahandi ku yindi bwoko bw'ikijumbu karoti, tugaca tuzana ishugwe rimeze gutya. Tugaca dufata rimwe tuzanye ariyo yita ikigabo, tugaca turigira gutya tugakurako igice c'inyuma c'ishugwe, tuca dukurako kana kantu ke hejuru uko. Tumaze kugakurako rero niho riba ryiswe ikigabo. Ahandi ishugwe ryose rashobora kuba ishugwe ry'ikigabo canke ry'ikigore. Nkiri nk'akarorero ubwoko bw'ijumbu cera indani, nagise ikijumbu nagise ubwoko unca ngita ikigore kugira ngo nzane ikigabo. Rero ndabifata gutya ko mba nkeneye ko kya kindi ry'ikigabo riza kongereza ubushobozi kino kijumbu cacu c'ikigore. Mba nkeneye rero ndagihindure kiba gisanzwe cera indani ginduke kibe ikaroti. Hama mpejeje nshafata ya pole nibiri ngaha nshashira muri rya shugwe indani nkashiramwo ya polene y'iki kigore mbafise ngaha. Nca mpfundika nkoresheje tuno tuntu bita papier aluminium mu kinofunofu, gaca mpfundika gutya. Nca mfata rero nkuko mubibona tuno twetikete ngaha tuhari, nca mfata nkandika izina. Nk'iki kijumbu citwa mugande, nca nandika ko rero mugande ko nagihujije n'ubundi bwoko bwitwa nka inina sport ya 13. Mpejeje rero ni igice ca mbere ngaha. Inyuma nca nandika itariki nabikoreyeko, ngaca nandika n'izina ry'uwo muntu abikoze. Nimba ari jewe ndabikoze nandika ko izina ry'iwanje. Nk'akarorero ngaha nanditse Ran, no kuvuga ni Randi nije mba nabikoze. Ari undi mukozi tuba turiko turakora nawe ari karabikora, nawe aca yandika ko izina ryiwe inyuma. Mu nyuma rero ibitubeje kubikora cha turindira. Nyuma y'indwi zibiri hano rino shugwe mona ngaha kiba ryakorotse ryose. Ngaha cakura urutete rw'urubuto, ariko mu nyuma tuzoheva tukaza tugasoroma. Mu gusoroma naho cha dufata ibahasha nk'akarorero, izi n'imbuto z'ibijumbu. Rero tweje kuzigira gutya cha dufata ibahasha tugaca twandikako kwa kundi nyene nababwira. Chafata inyuma nkandikako nk'ubwoko bw'ijumbu nibayita TS 2498 DB yahuye na niyo bita bwanyure, imbuto ntoye ngaca shira indani kwa kundi nyene. Mu nyuma ndazikuye aha ca ndazijana, turazandikira umwanya muremure kugira ngo zume neza amazi yose avemwo, kugira ngo tugiye kuzibika zizoheve zice zibungwa. Ngizi rero imbuto z'ibijumbu uko ziba zimeze. Aha rero wageze kuzitera ca ducisha muri acide sulfurique kugira ngo zizomere n'ingoga. Mu kubikora rero ubwa mbere tuca dushira za mbuto zacu rero muri kano kantu dukoresha kano kabokari. Tuca dushiramo gutya. Tuca rero dufata ino acide iwacu tugashiramo. Turashiramo ku buryo imbuto zose tubona ko zaroye muri ino acide. Ibi rero tubikora iminota 45. Tuca duharura iminota 45. Tuca dukuramo tugashira muri indi cupa ya acide sulfurique igavamwo, tuca dusigarana imbuto. Izo mbuto rero nzo dusubira tugacisha mu mazi, hama no kwita kuzirongorora kugira acide yose ivemwo, umuntu ari karatera ntiyeve ngo imuje kuri ku ntoki ize kumugirira nabi ku magara yiwe. Hama tukaca dutera mu mapepiniere, imbuto zigaca zimera. Duca dutegura amapepiniere kuno mubibona. Duca rero duca imirongo, hama tugatera ku murongo izo mbuto. Zimaze kumera tuca dukurako ubwatsi, tugaca twubaka kuno mubibona.
hano rero nkuko mubibona ni imbuto zitari nke mugabo z'ubwoko z'umuvyeyi umwe nkaha zavuye ku bwoko bita na sport wheat ariko uku mubona imibuto ingana niko n'ubwoko bushasha buzoba bungana nimba turose ngaha imibuto nk'ijana nukuvuga tuba turose ubwoko bushasha bungana ijana. Iruhande y'ikijumbu karoti ikigo izabu kiko kiragerageza ubundi bwoko bw'ibijumbu bwitwa mauve nabwo nyene bwunganira mu magara y'abantu. Ubwoko bushasha turiko turagerageza bufise indani busa na mauve sinzi ngene nabivuga mu Kirundi ariko nabwo bufise akarusho yuko bufise ivyunyunyu bishobora kubuza igwirirana ry'amaserire mu mubiri bijya bita cancer. Abantu bafungura ibyo bijumbu vya mauve birashobora guhagarika canke bikabuza yuko ingwara z'amakanseri zigwirirana mu mubiri. Nk'ubu unye turibaza yuko mu myaka 2-3 tuzadusuye kuronka izindi mbuto nshasha ubundi bwoko bushasha bw'ibijumbu mbere bushobora kuba burimo n'ibindi byonyonyo. Uyu mugambi rero ni umugambi mwiza cyane kuko utuma igihugu kigira ico bita kwigenga mu bintu byo kuronka imbuto zirobanuye kandi zihamenyereye. Leta irafasha muri byinshi kugira ibi bintu tubikore mbere n'abandi bantu barafasha kugira dushobore gushika kuri ibi. Turamaze rero gukora ibitari bike muri iyo myaka iheze 4 kuko turamaze kuronka ubwoko bushasha buvuye muri ibi bushika kuri 4 ONSS iheruka kumoroga mu mwaka uheze. Muri ubwo 4 harimwo icavuye ku kijumbu abantu bese bazi citwa nzovu y'umugamba. Nzovu y'umugamba ni kijumbu cera kicimbuka cyane kiryoshe mugabo indani cera. Rero twe twashoboye gushiramwo ivyo vyonyonyo bya vitamine A muri ico kijumbu. Ubu turafise rero kijumbu canzo vuba y'umugamba umwana wayo nawo ufise ivyo vyonyonyo bya vitamine A. Hariho nibindi rero bishika kuri 4 nabyo nyene duheruka kuronka. Imibuto abandi bita imivyuka y'ivyo bijumbu bishasha bita karoti yo biboneka mbega igugwa gute? Imibuto iraboneka kuko tumaze gutanga imibuto myinshi mu gihugu. Ndibuka yuko mu mwaka uheze twatanze imibuto irenga miliyoni 200 z'imibuto igenda mu gihugu hagati. Mu minsi iheze imivyuka abenshi barayitanga umuntu akaza akavuga ati imivyuka nje gutera kwari uko imivyuka igenda. Mugabo ubunye kubera ico kijumbu karoti imivyuka iramaze kuba ikintu kizana mu mafaranga menshi cyane. Ndazi ko hari abantu bamaze gukura mu mahera menshi cyane muri iyo mivyuka kuko umuvyuka umwe muri izabu twebwe tuguri mu kigo c'ubushakashatsi umubuto umwe w'imetero santimetero 30 no kuvuga ufise amaso ingingo 3 canke 4 tukagurisha amahera 15 kubera gaba gafise ubwiza bwinshi. Murabona iyo tubikura duharuye kugeza dushike aho turonka umuvyuka biratuzimba. Hari abandi bagurisha 10 n'ayandi. Rero abantu benshi ku hegitare turamaze kubona yuko warimye neza ushobora kuronka amabutira arenga 1 miliyoni n'igice ku hegitare. Ugwije na 15 nukuvuga yuko ubushitse hafi ku miliyoni 200 n'izindi z'imivyuka abantu benshi bamaze kuyironka. Urumva rero ni igiterwa cimbuka kandi kizana uburyo bwinshi. Ndaza abantu benshi barabizi bamaze kucijukira ni bake ahantu ariko kirimo amahera menshi. Ubunye rero imivyuka turayigurisha kandi n'ikigo c'ubushakashatsi izabu kiraronkera uburyo butari buke. Ibi byose mubona turiko turakora ngaha anye tubikura mu mahera twagurishije imivyuka yavuye mu mbuto twakuye ngaha. Arashobora rero gufasha kugira iki kigo kiguma kibaho ayo mahera dukura muri iyo mivyuka. Ingorane ziriho abantu benshi
ntibarumva yuko cyane cyane abagwiza mbuto basanzwe bagwiza izindi mbuto ntibaratangura kuzigwiza kuri rwa rugero twumva abantu baguma bagwiza ibiharage ibiraya n'ibindi. Abagwiza mbuto bobo baba bariko barafasha mu kugwiza ico gitegwa. Jewe iyi mbuto kugira ndayironke hoho ndayikura muri izabu rero imaze kumpa iyo mbuto icyo nja nkora maze kuyitera ndabivuga nti je ndafise imbuto niyi ni kuvuga bajya bajeje kwemeza imbuto muri NSSR baca baza kundabira imizo ndimo narimye bakaraba niyo mbuto ko ariyo babonye ariyo rero haca haba igihe cyo kurondeza amasoko nabo baba bamaze kumpantuze urupapuro rwemeza yuko icyo gitegwa ndakirima hanyuma abo rero ngaca nandika maze kwandika nkaronka abakiriya na cyane cyane abo bajejwe gukwiragiza imbuto mu bene gihugu baca baza kungurira baje kungurira rero bagaca bazikwiragiza mu ntara bazisavyemo. Twebwe turamaze iminsi tubigerageza duca muri izabu tuzana utubuto duke duke tuza tugira amaese tubona rero ibi bijumbo karoti menga birimbuka kurusha ibindi hanyuma rero niho twiyumvira yuko tworima imirima minini kubera yuko tugereranije n'ubundi bwoko bw'imibuto twari dusanzwe dufise iyi mibuto twasanze yimbuka ifite ibijumbu vyiza binini hanyuma naho turiko turaganira n'abantu baratubwira yuko bifita n'indema mubiri zisabwa mu mubiri w'umuntu. Kijumbu karoti kugira gitera imbere nuko habaho inyigisho ku bene gihugu kuko ni ibintu bifise akamaro ni kijumbu ushobora gufungura ukagira ubuzima bwiza bamwe usanga abana bagwaye kwashi cyo gihe ivyo biba bihavuye kirimo ivyunyunyu bimeze neza nuko bigisha abantu ko ivyo bijumbu bo birima ku bwishi na cane cane bakarima ivyo bijumbu bitagwarana n'ingoga kuko ibindi byo bica bibungwa ngabo iyo se orange mayayi ni kijumbu kimeze neza kitabungwa mugabo ndabona ko abantu n'amashirahamwe yijukiye ayo ma se orange nefu 12 mugabo iyo se orange ariyo karoti mayayi ngira ngo nta nibyo bazi mugabo muri Tanzania barabizi ko bavyita matembere Tanzania barabizi cyane ino ntavyo baramenya mugabo muri izabu nabonye ko biriyo ngira ngo navyo nyene nukutanga inyigisho cyane kugira babihurumbire bashobore kuronka ivyo bafungura bimeze neza. Nicyo gituma rero icyo kijumbu kumbure nagifashe cyane ndagifise ko hectare 6 urumva ko nabonye ko ari kijumbu kimeze neza nivyo ubwa mbere nkitangura kubirima narashoboye kurima hanyuma ndashobora kwisoko shoye kwisoko kubera biba binini cyane barase kungurira naciye nibuka yuko umuntu ategerezwa kwigira wenyene akironderera isoko barase kubigura ngo umuntu abiriye yo hava vyimba maguru kubera biba binini nca ndagenda rero norora ingurube ubu ndafise ingurube zishika 350 izo ngurube rero ndagenda nkazikurira ibyo bijumbu zigafungura biramara amezi 7 urumva ko rero icyo kimara amezi 7 nicyo dukunda kurima cyane kubera kiguma mu kuzimu kikaba gikura rukasanga gwarabaye runini cyane. Abene gihugu batandukanye bamaze kurima no gufungura ico kijumbu bakivuga kwiki batakize kijumbu kiryoshe cyane kiramemye gose kandi kirashora cyane niyo mpamvu tuguma tuciruka inyuma tutokwigera tugihemukira ngo tukiva inyuma. Benshi mbere bagura ibi bijumbu barabishima cyane kandi abantu bakunda kurangura ibijumbu harabitwara mu Rutana harabitwara mu Bugiga harabitwara mu Zagiharo barabitwara mu Rumonge byose no ku matelefoni baguma bariko baratelefona ati bya bijumbu twobironka kiraduteje imbere kandi ntawo kwidoka bose turiko turababwira kandi benshi bariko bararondera umuvyuka kubwishi kugira ngo baworore ayo muvyuka nivyo bakunda ko bawutanga kuri gusa umuvyuka baragudandaza. Nkurikirana iyi mirima y'umushikiranganje
w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano n'ibijumbu karoti twabitaziriye buryohe kubera ko biryoshe cyane biri ku mahegitari 7 n'igice ico no babwira abataranyurwa no kukirima kumbure no kukikiri gishasha batari bwakibone mugabo abatari bake baramaze kwijukira kukirima kuko turamaze guhereza inzana abatari bake bagiye kuzirima hama nkacambunira kagohe abataratangura kubirima ko boza ku bwinshi bagatora inzana bakagenda bagateragira birera neza cyane kubera ko twabonye tuyibahaye kuri gusa boca bagenda kuyihereza ibitungwa ntibabone akamaro kayo baratanga amafaranga yo kuyishikana kugira nabo bayironke bitagoranye twafatiye nko ku mugungiro usanga umugungiro ufise nk'imetero 100 zirenga tubahereza ku mafaranga 25,000 tutera ahantu hanini ya cyane uratera hafi nk'ihegitari oya ntago twobyita ingorane ahubwo byaje kuturuhura no kudufasha cyane kubera ko twari tumaze n'imisi tubigura bizimye ariko kuva aho bitanguye kwerera muri iyi mirima biriko biradufasha cyane abene gihugu bariko baronka ahantu babisumira bitagoranye kuko ikiro tukigurisha amafaranga 500 usanga ari ibijumbu byinshi cyane gose birasumba bya bindi musanga biri hariya ku mabarabara cankwe mu masoko baterekera 2,000 cankwe 1,000 iyi leta mbyeyi turayishima cyane n'urukiza yazanye twongera kandi dushimira n'uyu mushikiranganje yagize ko kigoro ko kutuzanira izimbuto ngaha muri aka karere byaradufashije cyane biriko biradufasha kuko nibijumpu kabisa biriko bifasha bene gihugu benshi kandi inzara ubu ngaha muri buhoro turabatse ibi bijumbu tubitazira buryohe akaba nibijumbu bidufasha mu bintu byose tubigura bitazimbye yuko ikiro tukigura amahera 500 tugaca dusanga bisumba bijya tugura byanze ku mabarabara yewe ku ruhande rw'uwanje ko abantu bavuga ko ibijumba ari ngorane je ku ruhande rw'uwanje byanziye kagakiza kubera yuko bimfasha mu gutunga umuryango no gukora ibindi bikorwa byose mu rugo turaza tugaca amafaranga tugatungisha umuryango arakantu ushaka mu rugo ukakagura nk'ibintu bijanye n'ibikoresho mu rugo agahuzu no kusumira abana byose biradufasha mwaka kazi ko gukoreramwe ibi bijumba maze amezi abinabirimye n'inusu kuko mu mezi atatu n'inusu ari imbere ndazi ko nzoba mfise ibijumbu kandi nzoba mfise umwimbu n'abana banje basaguye abasonze icatumye mpitamo kurima ikijumbu karoti benshi twatazi kwizina rya buryohe nuko ari ikijumbu kiryoshe cyane ni ikijumbu gitukura cyane nk'ikaroti uri kurakijya ukijya ufise apeti ko kiboneka neza cyane ku isahani ugisha no mu kanwa ukumva cyafise uburyohe bwinshi nk'ikintu no hanura nk'abamama nkanje no bahanura ko kwijukira kurima ikijumbo karote batazira buryohe kubera igihe kimaze gushika ngaha mu ikomine yacu y'amabaye cyaradufashije cyane ku muryango abana bacu barava ku ishure bakirirwa inzara mu gubu bataha basanga twatetse ikijumbo batazira buryohe kitwa karote bagahita bagifungura nkashaka gutera kamo ayandi makoperative ko ayo makoperative yoja ku kivi akiyunga tukarima igiterwa cy'ikijumbo kuko ni ikijumbo kiza cyane kimbuka kandi kiryoshe gishaka gutunga umuryango kigatunga n'igihugu ngo akeza karigura kandi ngo imbuto itewe n'iyimera kugura imibuto y'ibijumbu karoti ariyo mivyuka suruzimbo ahasigaye nuko umwe wese yofata iya mbere mu kugwiza ico kijumbu aho niho wa munwa uzoronka icyo ufungura na wa mufuko amafaranga ashafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bezuka z'ibihugu bihoza abana ndikugura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi
turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.